kiyanyonga kikanyonga kikakubi. Tubashimire mwebwe muraba komedi zacu, mukaba mwifuza gukurikirana komedi zacu live. Karibu muri Chicago Bar Kamenge kuri Terminus iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha 1 gushika isaha 4 z'ijoro. Kwinjira ni ukwisororera. Ukaba wifuza kumenyekanisha ibikorwa ukora biciye muri komedi zacu, turondere kuri 64 44 45 46. Abantu tuva ruguru twikomera amashi vraiment ndabasaba. Abantu tuva ruguru tuguma dusoza, wanashima n'abanyokuru bacu baguma basoza kuko bararyosha ikiyabo. Muze murabe umunyokuru wa ruguru aratandukanye n'umunyokuru mu gisagara. Abanyokuru mu gisagara iyo bagiye kwipimisha kwa muganga bizanisha ibifrasa, muganga akamubaza ati mugwayi umerewe gute? Ego je ne m'en sens pas bien. Hamwe n'umusonga. Jomare o jambe. Hamwe n'umutwe. Ego muganga kazarandika. Mugabo abanyokuru biwacu rero bararyosha ibintu. Aje kwipimisha umusonga, arashika imbere akicara ku ntebe. Bararirimba. Hari ukuntu avuga ingwara, muganga akavuga ati erega wagira upfi. N'umusonga mugwayi umerewe gute? Kiyanyonga kikanyonga kikakubi kikama anyonga no mukibona kigatuka. Arukura n'umuhungu wanje yagira ati Dubai nari nanateguye ko ngomuhereke mugwayi twababajije uko mumerewe, umwana wawe ari Dubai. Ariko rero nariko ndamugira ibintu byo mu gisagara, abantu bo mu gisagara vema baryosha ibintu. Uze murabe niyo mpamvu kuba mu gisagara biba biryoshe, kuko kugira n'ababanyi beza abanyene bari clair, ababanyi batawura. Upanze dufate nko mu Kigobe, usanga umubanyi wawe umwe akora muri banki, uwundi mubanyi wawe ugasanga n'umudokiteri. Rero iyo bashwanye bapfa n'ibintu, ugasanga bariko bapfa ukuntu baparika imodoka imbere y'amazu. Ku Gifaransa rero cishe non c'est pas bien. Imodoka ndayiparika uku nawe ukwiye kuzana uku ati I'm sorry. Urumva aho n'umuntu arenganye yibaza ko bari mu kiganiro ku radio. Mugabo rero tuduga hari iwacu ruguru mama ababanyi bashwanye intambara ya gatatu y'isi yose, quartier yose iraduga igakoraniraho muba. Udusanga umugabo umwe usanga ari mu maso murabazi, uwundi mugabo ugasanga n'umwungere umuragizi. Aho rero n'ibintu bapfa baba ariko bapfa akana kundi kagiye gutinga barakirukana. Igire shamwana ukagira itunga raguhaye iyo mbwa agaca mwumva rero agasohoka inde nibwa nyakume n'umutwe hasi wambwa wamuhimbiriwe. Aho rero intambara ibitangu ntimusinzira ijoro ryose murara mubona ababanyi baruguru bapize. Ariko rero hiriko ndababwira ibintu by'abantu baruguru n'abanyagisagara no mu rukundo niko kuko hari ukuntu abantu bari mu rukundo abahungu baba bifuza ko baratira abakobwa ubwiza bwabo babasohokanya ahantu mu gisagara, babatwara nko ku mabinci akamurata ubwiza amwereka ibintu ariko arabona. Sheri urahema neza hakayaga ho Tanganyika, usa neza nk'aya mashurwe yahoze ari gaha mu kiyaga. Abonye rero pisine hari ukuntu turi kumwe n'umva niko ngenda mwibenga ry'urukundo wumva merewe neza. Yabona ibintu biri kuri table akabona pizza, hari ukuntu rero uvuga ngo ni pizza ya original. Urumva biba biryoshe. Rero tuduga hari iwacu rukutoze ntahantu hari VIP dusohokera, usanga mape tuzihanira mu bitoki, tugahurira mu bitoki n'umukobwa. Utusanga dukikujwe n'iki? Dukikujwe ni ibitoki biriko ibitereze, biriko ibigovyo, dukikujwe n'inteza, dukikujwe n'imiravumba. Hinge rero ntangore kumubwira ubwiza bwiwe nifatishije ibyo mbona. Sheri urasa neza mu maso n'ikigovyo ukuntu uvuga ndumva koko kuri umuravumba.
hari ukuntu utambuka ndakuravye nkumva umengo uri nteza, iyo ndyamye ntakubonye numva ko umengo ndi gihunda. Aye, nibutse ko mu gihe cya kera muri Bibiliya haranditse yuko twogera ikirenge mu ca Yesu, ariko hajya ahantu harimo akantu, kuko mu gihe cya Yesu abantu mu gihe cya Yesu baratahuwe kandi barumva. Nibutse igihe abantu baza ari benshi kwa Yesu baravuga ati Yesu twe turashondera ukuntu inzara iratwishe. Yesu mu kubishura arababwira ati raba hariya ziriya si nyoni, raba hariya biriya si bisiga, murayibona kuri Mendezi oya, murayibona ku Kiyede oya, none bijya gute? Data wacu wo mw'ijuru arabigaburira, namwe Imana irababona. Abantu barakomya amashyi barumva ko abaremesheje. Bibiliya ivuga ati mugere ikirenge cya Yesu. Nanjye rero ndabyigana. Uwo munsi sheri wanje yaransabye amahera y'isuku, nanjye nakubitiye. Namubwira ati sheri urasenga? Yego. Raba kugasurira. Haraho urakabona kuri Mendezi oya, raba kajya kanyegeye. Haraho urakabona ku Kiyede oya, none so wahagure mw'ijuru nahagaburi. None wowe kubera ko ndirira ibisuko kandi ufise data ari mw'ijuru, ayo nabonye hajya batubwira ngo tugere ikirenge mu ca Yesu baba badushutse. Ubu tuvugana nta n'iminsi ibiri iheze mfise invitation ari mu kugira mariage na Claude. Mbonye umuntu cyenibuka asa n'umudokiteri araho, ariko abaganga bo mu Burundi n'abantu bari n'abantu nyene beza cyane. Abaganga bo mu Burundi baratandukanye n'abazungu. Abazungu nubwo aribo bakora ibinini bafise ubwoba bwinshi. Sinzi ko murabona mu gakarato k'imiti usangamwo agapapuro gatoya, ukazingurura ugasanga rurahungu wanditse ibintu byinshi imbere n'inyuma, ukibaza ati none ibi bintu byose ni ibi. Mugabo rero muganga wo mu Burundi ibyo byose abicamwa amajambo abiri, araguha imiti umva kimwe saa sita ikindi mw'ijoro. Abaganga bo mu Burundi nyatanu muratwenze munyibukije umubanyi wacu afise umugore arabesha, afise umwana arabesha. Rero yaciye ahitamo kuja muri Amerika kugura irombo ikubita amakofi umuntu abeshe. Kera na kera akana karatashe karataha, arakabaza uvuye he? Vuye gukina. Irombo bigatwita ikofi. Vugisha ukuri uvuye he? Kwa Keni. Kugirane twariko turakina kaba kari yindi kofi. Mwariko mugirane twariko turaba ibisutwa mu telefone ya Keni. Irombo birakareze. So hewe murashobora kuba ukamukaraba ibintu nk'ibyo tutigeze turaba natwebwe mu buto bwacu. Umubyeyi nawe barariye ikofe ngirombo twa. Murazi abagabo n'abantu bakunda guharira atangura kudeka urumva natwe nubwo twabira abantu twegize cyane tu abari irindi kofe rya kabiri.